maze Daniyeli agira imigabo mu mutima kutazokwimanisha ibyo kurya by'umwami canke igiturire yuhira. Nico cyatumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Amen. Tuje mu Itanguriro 11 ku murongo wa 4. Havuga ngo baravuga bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara uzushikire hejuru kugira ngo twirongere izina rya rurangiranwa twoye gusabagira mu isi yose. Amen. Nijoro nagomba munkurikire tubandanye inyigisho. Turiko turiga aya majambo. Daniyeli na bagenzi we imbere y'ivyo bariko barabaha i Babuloni barahagaze baravuga ngo oya ntituzobijya, turavyanse uko birahumanye, turavyanse uko bidutandukanya n'Imana yacu, turavyanse uko bidukuramwo impwemu y'Imana, turavyanse uko vyotuma dutsindwa ntitubandanye kunezereza Imana. Uyu muhingamo nijoro rero naravuze ibintu byinshi muravyibuka, ngene twavuze ingene bashitse Babuloni, ariko naronse umwanya muto wo kuvuga kuri Babuloni. Babuloni kiya gisagara kivugwa cyane muri Bibiliya inyuma ya Yerusalemu nk'ubushobozi, kuko Yerusalemu muri Bibiliya ni kigereranyo cy'ahantu Imana iba, cyabera, cy'ishengero ry'Imana, cy'ubwoko bw'Imana, cy'abatoranijwe, ahantu Imana ikorera. Babuloni ni gisagara kigwanya Imana. Babuloni mu yandi majambo ni ubushobozi butuma abantu bashobora kuba bitirirwa Imana mugabo badakora ivy'Imana igomba. Nico gituma vyashuwe Yohana 17 hita Babuloni ngo Babuloni maraya, ariko kandi Bibiliya yongera ikahita ngo Babuloni hahambaye. Babuloni ni kigeranyo c'abantu bishira hamwe bakarondera gushika kure cyane batisunze Imana. Une civilisation sans Dieu, ni n'abantu bagomba ibintu byabo byose kubikora bakabibamwo Imana itarimwo. Ndababwira ikintu ca mbere, nk'uko bibaberi bavuze ngo twiyubakire igisagara n'umunara tuze tube barurangirano. Aya majambo atwibutsa ngo banange ishusho cy'isi ya none, atwibutsa ingene abantu benshi cyane bahanzwe no kurondera kuba barurangirano barondera amazina yo mu isi kugira ngo babe barurangiranwa muri bijyana biriya. Iby'ingana abantu barondera icubahiro murabizi, hari n'abapfa babizira, hari n'abemera gutanga abana babo n'ibindi by'icane. Kubera ngo bagenda mu ntumbero y'ugwaruka, reka aho sindahatebe cyane, ariko aya majambo yerekana kandi kuvuga ngo twiyubakire gisagara n'umunara dushike hejuru ku ijuru tube barurangiranwa twoye gusanzara mu isi. Yerekana umugararizo wuguruye w'Imana, umugararizo weruye ku Mana, revolte iri ouverte ku Mana abantu bagize nuno munsi bagira muri no minsi. Kuko Imana yari yavuze ngo murondoke mwuzure isi yose bayikwiragire, ariko baca bahitamwo guhangana n'Imana, ahubwo ngo baduge bayisange hejuru. Muri iyi minsi hari umuhinga umwe yavuze ngo aho tugeze ngo turashobora gutora ADN, ngo tukarondera ADN ya Yesu, ngo tukongera tugakora umuntu ngo asa na Yesu nyene. Mana yanje, abantu barihenda cyane. Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, umwe yapfa akazuka. Reka nihigirwe imbere ndaza kugaruka kuri ayo majambo. Aha rero i Babuloni, aba bantu b'i Babuloni bagomba kwishiriraho imigenzo n'uburyo bwo kubaho batismana. Ibyiyumviro byabo ni ibyumviro byashira imbere umuntu. Murumva n'abantu bariko barayaga ngo twiyubakire umunara tube nitugusa, nta Mana irimwo, n'umuntu wenyene. Turi iyi si iri mu gihe abantu umuntu ubashizwe imbere cyane,
umuntu niwe agomba gushirwa imbere muri byose. Hari ibintu byinshi byerekana umuntu. Iki ni icyumviro cyavutse kuva kera cyane, kuva nko mu kinyejana cya 17 na 18, aho abantu batanguje ibyo twita humanisme. Ni ukuvuga ngo umuntu niwe ari imbere muri byose. Ibyo umuntu yipfuza bikwiye gushikwako. Ikintu cyose cyotuma umuntu anezererwa, yidegembya, ibintu byose bikwiye kuba kurekugwa. Umuntu akidegembya, akigenga, akagira umwidegembyo wose. Nico gituma mu myaka ya 10 mu kinyejana cya 18 haciyakurikira ubundi buyobe bukomeye cyane. Ndiko ndavugana n'ugwaruka kugira ngo mutahure munkurikira neza kugira ngo tujane neza. Bangaye turiko turajana. Imana ibahezagire cyane. Mu kinyejana cya 18 ico kinjana nyene umuntu amaze gushigwa imbere akaba ari waba centre d'intérêt, n'ubwo akaba ari we yitwaririkwa inyungu ziwe n'ivyifuzo vyiwe. Haciye hazi ikindi kintu citwa ngo umuco waciyuza. Ikinjana biki kinjana c'umuco siècle de lumière, ni kinjana kuva muri kinyejana cya 18 umuntu yatanguye kubona yuko iby'Imana biri mu bugugu, iby'Imana bitasobanuritse, iby'Imana bitumvikana. Inyigisho zikomakomeye z'ukwizera kwacu ico gihe zatanguye kugira ibibazo byinshi ntagomba kudondagura muri uyu mwanya. Ariko ubwenge bw'umuntu bwarishize hejuru cyane ku buryo abantu biranga bavuga ngo iby'ubwenge byose budashobora kumva, iby'ubwenge byose budashobora gutahura biri muri Bibiliya, ukwiye kubireka ntubiteke umwanya kuko ntibikenewe. Par ailleurs Imana igomba yuko tunezerwa tukaryoherwa. Ibi rero byageze kure cyane, kandi nuno munsi ngo ngira nigirwe imbere ndabivuge, bigejeje isi kure cyane. Nico gituma kuva mu 1968 mu Bufaransa haciye havuka umugwi mouvement y'abantu bavuga ngo kirazira kubuza, il est interdit d'interdire. Ico kintu rero ni kintu kibi cyazanye amagorwa menshi. Misanzwe cyaje inyuma y'inama inini cyane yari herutse kuba i Toronto muri Canada umwaka wa 1967, aho abantu babi cyane bafite imigambi mibi y'isi b'abasataniste bari bakoranye, baravuga ngo reka tugirire imigambi isi yo kuyiyovya no kuyizimiza dukoresheje ibintu byinshi. Nza guca ku mayange gatoya. Hanyuma rero ikigerera abo bana baba mu university mu Faransa baravuga ngo n'abandi abanyabwenge baravuga ngo kirazira ko mandanya kutubuza. Mbere ico gihe umwigisha umwe wa kaminuza avuga yuko baturiye n'amabiblioteke, baraturira ibitabo, bavuga ati ibyo bitabo nivyo bituboshe biguma bifise ibintu bitubuza. Tugomba kwidegembya, tugomba kuba bigenga, umuntu wese yidegembye. Umuvyeyi ntasubire ibyo bintu byo kuzaravuga ngo taha ya masaha, umuntu wese yigenge. Ntasubire kudubarira ngo ambaruku genduku, tuba bidegembya. Ariko ejo pasteur yatwigishije ngo umwana w'Imana niyabaha ukwidegembya muzoba bidegembya nyakuri. Ndabifurije kwa bidegembya muri Kristo. Iki ni kintu cyabaye kinini kiragera kure cyane gose. Murana nubo kitugejeje umwidegembyo, agateka kacu. Murabona ngene biriko birigirwa imbere cyane, bigaragarira mu bintu byinshi. Murabona kandi ababisi ababa b'Ibabuloni bavuze ngo twiyubakire, tuje hamwe, tugire ikintu kimwe, twegeranye inkomezi, hanyuma tuduge cyane. Isi ubiri kwiriyegeranya mu byo muzi twita mondialisation. Abantu bariko bariyegeranya ku buryo ubisi tuyita ngo ni kigwati gitoya. Isi yarabaye village noya, ibibereye New York nibibereye mu Gikombe iwacu niko hitwa. Turabibona tukabimenya. Umwifato w'Inyo York agira nanje noshobora kuwugira, uko yambaye noshobora kwambara nkawe,
nukuvuga yuko isi iri kwiragerageza kwishira hamwe. Hari ikintu giteye ubwoba muri uko kwishira hamwe, bariko bagenda no kwishira hamwe, bariko bagenda no kwishira hamwe amadini yose. Mu ntango yari amadini rukristo, ariko ubinambuko tugezeko si amadini rukristo, na amadini yose, kuko bose bavuga ngo dusenga Imana. Nukuvuga naho yo umuntu atizera Yesu, n'usenga ibigwamana, umubudiste, umumisulman, umuporoti, umukatolika, bose bagomba ngo tuje hamwe dusenga Imana tutabanje kwita ku by'umuntu yoba yizera. Ariko je mfise ijambo munyumviriza, ngomba kuja kure mu ndunduro nini. Mfise ijambo nasomye muri Bibiliya mu Byakozwe n'Amakane 12 havuga ngo nta rindi zina twahawe dushobora gukirizwamwo atari izina ryandega bene data rya Yesu Kristo. Niyo ryonyine twahawe. Ayandi mazina yose abantu bashobora kwirata, bashobora guhagararamwo, ntashobora kubakiza. Ubu rero hageze ahantu Yesu aho yavuga muri Yohana 14:6 avuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ushaka kuri data namujanye. Ndiko ndasobanura amabi ya Babuloni, ndiko ndasobanura ubushobozi burwanya kumenya Imana, ndiko ndabereka isi turimwo twebwe ugwaruka dutegazwa guhagararamwo. Avuga ngo iki? Tukavuga ngo iki? Mbega muremera ko twoja hamwe n'ubusenga ibigwamana tugasengera hamwe? Ngomba njyanyishiga umigaruka. Mbega muremera ko twoba hamwe n'abarongoza abagabo barongorana n'abandi? Mbega muremera ko twoja hamwe n'abizera Buddha na Confucius? Oya. Mugabe naho tubivuga bene data bigiye kutuzimba cyane, bigiye kudukuta treshe. Nari mu nama imwe mu gihugu kimwe cyo muri utu turere, ntavuze izina, mugani w'abandi kubw'impamvu z'umutekano. Muri aka karere none aka karere murakazi, aka karere gusa mugabe ico mwamenya ntihari mu Burundi. Hama rero muri iyo nama yari inama nini y'abahinga bakomeye cyane muri teoloji, bumvirizwa gose. Munyumvirize bene data, muri iyo nama uwo umukuru cyane mu by'amadini acarahaguruka aravuga ngo twebwe abaporoti ngo hari ibintu bitubangamiye. Ngo ikintu ca mbere ngo n'abapantekote, ngo ica kabiri ngo n'amasekte niyo bavuga nk'abatemwe do Jehova n'ibindi. Nuko nyene birazwi naho umutemwe do Jehova yo bari ngaha nimba atizera Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, hari ibintu tutagikwiye gutinya kuvuga kugira abantu bamenye ukuri kose. Hanyuma acaravuga ngo abandi bakabiri batubangamiye ngo ni Islam ukuntu yarateye imbere cyane, ngo ariko abapantekote ngo baraduteye ikibazo cyane, ngo kuko abantu basigaye ngo bo madini yacu ngo basigaye barimba n'indirimbo zabo, ngo basigaye basenga nkabo, ngo dukwiye kwiyumvira ikintu dukwiye gukora ngo kubwabo bantu. Nari nicaye ngaho dusohotse bashaka ngo uri umupantekote nteye, ngo horavugishwa nawe mu ndimi zitamenyekana nteye. Imbere si heza, nimba twakubanda tw'abapantekote babitwa meragod. Imbere si heza, gwaruka turakeneye kuzura mwemu yera. Ego rabotakaido, Imana itwuzuye mwemu yera. Ego pe Imana itwuzuze mwemu yera. Ndabitegeretse ndivuga mbega mana, ni kubera iki iyi invitation je nayirose yo kuza muri symposium? Kubera iki numvise ibi? Naricaye naranditse ibintu byinshi biri mu bintu byatumye ngira umutwaro je mu byo nakurikiranye cyane muri theology, nakurikiranye cyane ibya Pentecote. Imana idushoboze kandi tuzigame. Ariko naho biruko bene data gwaruka bakozi b'Imana, nagira mvuga uyu mugoroba naho baba baduhagurukiye, ngira mvuga uyu mugoroba ngo turiteguye kuvuga ngo oya, ego peu importe le prix à payer. Amen. Uyu mugoroba ngomba mvuga n'abantu bakeneye gusa ko tuja mu ijuru. Aba bantu bari mu ishengero baniganira kuba abapasitori,
bari mwishengero baniganira kuba bungere, bari mwishengero baniganira ibiti, murapfuye twe turagiye. Vraiment. Muracari ko murajujuta muri ivyo. Nivyo mukirondera. Ninde yaroza abantu romokoyi? Ninde yaroza abantu kuburyo batamenya intambara turimwo? Undi munsi nariko ndasenga, Imana irambarira ngo numvise mweme ambarira mu mutima ngo ishengero rirasamaye. Numvise byo mu gifaransa mbara ngo l'église est distraite. Abantu barasamaye. Narigeze kumva abantu bari bafite intambara ku rushengero rw'iwabo. Bati intebe hewe bicarako. Ariko mana Yesu atugendere. Babuloni ni ubushobozi bwo buriko barandira kwishira hamwe. Bene data sinovuga amabanga yose numviye muri yo symposium. Byari ibintu biteye ubwoba cyane. Aho nyene abantu bitwa bateoloje bakomeye cyane. Mugabo munyihanganire mwongere ndababwira ikintu cyanezereje. Umudokiteri umwe Ghana acarahaguruka arasobanura icyo cyo Pentecote. Baca baramubaza bati none wewe hagati y'umupantekote atiza amashuri n'uwundi murongoza akomeye w'idini yize afite amadoktora, wewe uwo wemera nk'umukozi w'Imana ninde? Yitonze abigisha amakaminuza murazi ko bavuga amajambo make mugabo aremereye, aca aravuga ngo mu gisagari wacu dufise umupastori w'umupantekote ngo nta mashuri afise, ngo mugabo kuva atanguye kuvuga utumwa muri bijya bintu byabo ngo abantu benshi mu gisagara abajene benshi barihanye barahinduka, ngo kandi afise ishengero nini cyane, ngo iruhande ngo hari uwundi muntu afise idini arongoye afise PhD, nubwo afise dogere yo hejuru ya kaminuza bita doktora, ngo afise ishengero rito, ngo kandi nta kintu na influence afise ku bantu, ngo jewe nk'umuprofesseur wa university, umuprofesseur akomeye yigisha mu university muri Afrika no muri Amerika, ngo jewe woza kumbaza umukozi w'Imana ngo no kwerekana uwatize mugafise cyamariya abantu. Haleluya! Amen. Nagira mvuge ngo nubwo batodutahura ndaza kubabwira ibanga Imana yampishuriye, ariko iri terambere rero rinini cyane rituma abantu birata ubwenge cyane ku buryo ibintu byose bitumvikana mu bwenge bariko bararekana yuko ataco bimaze. Iyo nama yawe mu 1968 bagize inama ivuga ngo isi tuyisamaze cyane cyane ugwaruka turuteze kubaho gwinezereza cyane, gwinezereza gose mu buryo bw'ibitsina. Nagomba ikintu gitoya munyumvirize gwaruka. Hariho programme ndende iriko yakora mu isi bita promotion du sexe. Promotion du sexe nukuvuga ngo ibintu bijanye n'igitsina birafite mwemu yavyo iriko yabikurikirana cyane, bice muri ya pasteur Jean yigishije nijoro bijya bintu. Hariho uruganda runini cyane, kompanyi nini cyane yitwa Hollywood muri Amerika. Ni kompanyi nini ikora n'abasataniste benshi. Hama rero kompanyi ikora ibintu byinshi by'amafilme bituma abantu babona byo ntumye turumva nijoro. Hanyuma ntibakora mu ivyo gusa, ubujya abantu bambara nuvuga ngo ubu isi iri muri programme bise hypersexualisation. Hyper mwashumva ni nukuvuga ngo ni ibyifuzo birenze iki urugero, ni ibyifuzo by'ubusambanyi birenze urugero ku buryo hari n'umuntu muvuga butumwa w'umugenzi wanje yari kwavuga ubutumwa mu gikorane kinini ari iwacu gishiha, aravuga ubutumwa abantu muvuga ubutumwa sizwe amavuta cyane w'umugisha, hajya sohotse abantu benshi babajwe mu mutima, azabona umukobwa wo mwishengera araje ngo mukozi w'Imana ngo kuvaho wigishirije hose ngo nagumye nifuza ico kumpa tukaryamana. Nukuvuga ngo hariho imwemu ya hypersexualisation. Uyu mugoroba nufise mu mutima turaza gusaba batama bacu bafata umwanya wo gusabira ukubohoka kugwaruka, ukubohoka nyene, kuko urumva naha muri ngaha ibidaya tuvuga muravyumva, mugabe izo mpemu ziteguye kubakirira aho hanze biranka. Ahize impuzu aho bazambaye ngaha ziboneka neza, asohotse hanze yumva umenga ntibimubereye, yumva umenga yozikorora. Abantu bose barafise kwifuza kugenda gusa. Nama nitegeza abanyeshuri mu universite nge musanga umuntu agira aronke licence mugabo ataramenya yuko ikintu citwa su kija hehe mwebwe mubizi.
ntikija musi, kija musi. Mugabo ugasanga ni kubera iyo mwemu mbi yarinje cyane. Ico gero bagize iyo nama bavuze ngo dusamaza abantu cyane muri hypersexualisation. Sinza kuvuga ibyo bintu bavuze mu nama byose ko n'ibintu. Hanyuma ngo tugwize ibiyayura mutwe. Ikindi mushobora kucibaza n'ingoga, ariko biyayura mutwe biguma binyaruka cyane mwisi. Hanyuma ngo abantu bakunda ibintu byo kwinezereza, bagira ingendo, bakore n'ibindi byinshi cyane gose. Ibi birakomeye cyane kuko ubu hari abantu bageze ahantu kuwa Mungu ashobora gusiba mu rusengero ari mu ngendo zo kwinezereza. Hari ibintu byitwa amapicnic n'ibindi byinshi abantu bagira. Hanyuma kandi ngo duteze imbere ibintu bya sport. Sport murayumva mwese, sport wirateye imbere cyane. Ubu uri korera bakuri televiziyo, murabona mwiyumviriye ngene batubarira Buraya, ngene amashengeremo abakristo bakeya, mugabo kacura ama stade yabo iyo abantu bariko barakina, ingene baba bayuzuye, birateye ubwoba cyane. Nuvuga yuko ubu ibintu by'inkino biraharawe cyane gose. Ubu hariho n'abantu bapfa kubera inkino, bagapfa. Ubu rero birateye imbere cyane. Baca bavuga ikindi, munyumvirize gwaruka, baca bavuga ikindi ngo dukomeze ahana kwa munyumvirize, mwari muno ngo hano mushira imbere cyane umuziki. Umuziki murabumva mwese, umuziki. Naragize recherche nini cyane ku muziki, nsanga no maririmbyi ngaha mu rusengero mwaratwinjije umuziki mu ishengero. Umuziki wo hanze ubu barawinjije mu ishengero. Nagira ndabahishurira ibanga rito y'abaririmbyi. Bajya abamizisiye benshi cyane, benshi muzi barurangiranwa n'abasataniste. Kandi iyo bariko barakompoza imiziki yabo babanza kesho babanyoye urumogi, bakashobora bashobora kuca bagira ico bita communication astrale, bacha batakorana n'abadayimoni. Hama rero miziki bakaca bayizana bafise ibintu bibiri. Iyo miziki keshi iyo uri kurayiririmba nawe ikwinjizamwe abadayimoni. Ubu hari abajene benshi mu carte memoire yabo hari utuziki. Niko ndigisha ugwaruka Igitega, mvuga bari hano bashambati abo barareye mutama, hari abandi bagezweho. Nyandabaga karatazi nimuranyandikira abandi bagezweho kubera ntabazi. Uro umuziki uri ni kintu giteye imbere cyane gose. Umuziki kandi ufite intumbero yo gushemagiza shetani, yo gushemagiza shetani n'umuntu. Cyo tuma keshi imiziki abayikina, abayitamba usanga basa n'abambaye ubusa. Ubu n'abaririmbyi bacu ba gospel b'indirimbo bifuza kuririmba nka naka wo mu muziki wo hanze. Naba bamizisiye bacu bifuza ko bovuza nka naka. Bo sinarose umwanya wo kugira formation muri muzike, mugabo uwo mwana ko ndagarasheshe narasanze yuko dufise ikibazo cyane cya influence nini y'umuziki wo hanze mwisi. Ikongo bafise umuziki baririmba indirimbo y'Imana igenda neza nk'umuziki wa Rakidube. Iyo ndirimbo y'Imana bayivuze bariko bavuga cagiye ca Pilato, mwamushobora kuba mwarayumvise baririmba ngo la foule crucifiée, oh la foule. Ntimwumva iyo babikuye, nuvuga bakabizana bakavyinjizana. Uwo mundabori yatuzana iyo ndirimbo yaranose umwanya wo kubanza kumviza iyo muziki yo hanze kugira ngo abe influence n'ivyo vyiyumviro. Umuziki rero keshi ubu ugomba gushira hejuru satani n'abadayimoni biwe. Ngomba hariho umuhinga yagize ubushakashatsi aca yumviriza umuziki w'umuntu umwe ariko agomba kumviriza ibanga inyuma y'imiziki, aca yumva chaque fois aguma garukana akakarefre ngo masaye mwarimu nowa asome. Uhera aha kwenye dusome igifaransa sigihe burayo ni gifaransa doxinatas. Akazikira ukari cyose cyane ubaguma garuka ngaho nyene. Umujene rero urumva kumvise usanga murabona usanga abantu barahinduye no kugenda babakobwa cyangwa abahungu namandabaza umengana bataxivero hajya ku buzimba. Muhemu akazi ninde yakabahaye no kugenda byarahindutse. Nagomba rero wenverse gutya ugaragaze guhera ino ugende gutya urabe iryo rivuga uwo murimbyi ariko nakayo kamwe mu bundi. Hari ibindi byinshi twari kuvuga ku muziki ariko umwanya ni muto cyane. Nasomye ngo doxinatas mugabo ngizase naho asoma ngo Satan is God. Satan is God no kuvuga satani ni Imana. Aho karirimbo rero kashaka rero kuko umumizisiye wese baramuha akantu kari kode ategezwa gushiramwo utumbi cyari cyo exactement.
kandi mu nyambaro yiwe bamizisye barabashiriramwe akantu bategezwa kakajest nimba ari kwambara nimba ari kwimosha nko pasteur Jean yavuze nijoro nimba naho ko bukuna twenga bakagashirayo kugira ngo abantu benshi bazoshika bakwega murazi ngupa nk'akarorero hari ukuntu abanyamiziki bamwe bariko bararimba bagira amaboko singomba kubisubiramo ko nivyo ni ensinya ba sataniste mugabo ugasanga abajene bamwe bariko barabisubiramo nagira ngo ndabipfurize bene data kino gihe muze twongere naho ibyo byose biriho naho abantu bariko barakunda umuziki cyane uyu mugoroba turiko turavuga ngo iki ibi ni iby'Ibabuloni iwacu ni mu ijuru haleluya iwacu ni mu ijuru mwari murakoze cyane karakaroro kamwe kubera umwanya ni muto udufise kugira tuwucungwe baravuga ngo mushire imbere cyane ibintu bijanye n'imyambaro abantu bambare batikwije hanyuma kandi numbushire umwidegemvyo w'ubusambanyi abantu basambana uko bagomba muri iyo programme bavuga ngo ibizira byose biveho ibintu byose byitwa ibizira biveho abantu bidegemvye abagabo n'abagabo kandi byo ingorane bifise n'abakristo babijemwo mu yandi majambo n'umuntu ariko arahaguruka cyane kugira ngo ahangane n'Imana imbona nkubone n'umuntu ariko arahakana urutonde rwashinzwe n'Imana kugira ngo asubirizeho urutonde rwiwe iki gihe rero nico gituma mushobora kuba mwarumvise inkusi iri kwira agateka ibintu byari bikwiye kuja mu bitaro neza ko abantu benshi bakeneye kuja mu bitaro bakeneye deliverance bakeneye gusengerwa Imana itugendere pasteur missionnaire yatubajije ngo ni bande biteguye kugenda bagaragaza Yesu aho bari hose bagaragaza Yesu mu turere twabo twose numva Imana yo tugendera ikadushobora kuvuga amabanga y'Ibabuloni mu mwanya muto nk'uyu ariko reka nkubwire gutya ndabaturero dukeya mushobora kuba nawe mwarasomye niba bakunda gusoma mu minsi iheze umudame wo mu Bwongereza yagiraniye mariage n'imwerume yiwe imwerume gwaruka murayizi mwese imwerume n'imbwa y'ingabo ni romale y'imbwa mu yandi majambo yagiraniye mariage n'imbwa yiwe inyuma yo gupfakara ku kayabu bari bamaranye imyaka 18 bubakanye muri uyo mwaka nyene mu mwaka kandi wa 2013 zikera umugabo nawe yabiriye imbwa imbwakazi rero kugira ngo muvyumve byorohe imbwakazi yitwa Horney iyo mbwa bagiraniye mariage muri Australia kandi bari barekejwe ngo n'iyindi miryango myinshi y'ababiriye imbwa ngo imiryango ishika nka 30 bari muri urwo rubanza nk'ubwo bugeni mushobora kuba mwarasomye muri iyi minsi ku marezo sosio wa mukenyezi wo muri Afrika y'Epfo w'imyaka 61 yabiriwe na kagahungu k'imyaka 8 hari vuba cyane hafi yacu ntibagiye wa mudamu wo muri Zimbabwe w'imyaka 40 yabiranye n'umuhungu we w'imyaka 23 umukobwa umuhungu we yavyaye mu nda n'ibindi byinshi cyane gose sinovuga ubwo rero barateye ubwoba cyane isi rero iri kwirateza imbere cyane agateka kazi na muntu ku rugero rwo hejuru ku buryo bageze hano batubwira yuko umugore n'umugabo bakwiye kungana bishobotse ahubwo umugore akaba ari waba hejuru hari abateologie b'abafeministe bariko bararondera yuko imirongo yose bitangwa kwityoza umugore muri Bibiliya bagira bayikuremo kugira ngo hasigare Bibiliya iri feministe nayo nyene donc yubaha agateka k'abagore bijya bintu byo kuvuga byose babikuremo ubu n'ubushobozi bwa Babuloni iri kwiriduza cyane kugira ngo ihangane n'Imana ndabafitiye ibanga Imana yantishuri ngo maje gusozererako abana bariko baratubwira ngo nitubakubite nkuko mwabyumvise bavuga ubu hariho n'amateoloji menshi amaze kubiteza imbere igihe nari Bukavu narafashe umwanya wo kurondera hari ibintu byinshi ubu murazi yuko ari n'amashengero asigaye ahezagira abo bagabo barongorana n'abagabo abagore barongorana n'abagore bose bitaba mu sexuel mu bisanzwe hariho babyita LGBT nukuvuga abajya abagore barongorana n'abagore abagabo barongorana n'abagabo hanyuma umugabo ashobora kurongora umugore akongera akarongora umugabo
hanyuma n'abandi bantu muri no misi bibagisha yabonye yuko yavutse ari umugabo bitari bimubereye akibagisha agahinduka umugore. Byose by'umugore ibyo byose muri baza byose bakamukorera muri yo shiririji y'uwo akaba umugore cyangwa akaba umugabo. Abo bariho nabonye n'ubu muri yo LGBT kuko ijya tini n'abatransgenre. Ibi byose rero biriko birihuta gushika ni bibazo byose biri Babuloni. Mugabo turiko turahagarara twe na mwebwe dutaritse ibiganza nk'urungano rw'igihe cy'iherezo tuvuga ngo iki? Tuvuga ngo iki mu izina rya Yesu? Haleluya. Aya! Ego Imana ibiduhe. Imana ibiduhe. Nukuri ibitugabire mu izina rya Yesu Kristo. Ugwaruka bene data muze dusenganira Imana. Hari jambo ryanezere njye ngasozerere ko nijoro ndiko ndasenga. Nacenda vyongera muri iyi nyigisho nari nasanzwe nanditse. Hari jambo Imana yamishuriye ryanyubatse. Ni ku murongo w'indwi wa gice cya 11. Nimwasomeye ubwa ngo tuziga mu mwanya mu nyumvire ndabasomeye. Ku murongo w'indwi 11 handitswe nuko ngo tumanuke tuyoberanye ururimi rwabo. Ndabafitiye message. Imana igira imanuke. Imana igira imanuke. Ngomba munyumvize ngene Imana yabimishuriye neza. Munyumvize ngene Imana yabishuriye neza ko harimo amanga akomeye kandi mwe yatahura biradufasha cyane. Hano nagwa munyumvirize cyane. Ngira mvuga amajambo make mugabo y'amabanga goye kumva ariko mwankurikira neza n'ubwenge kandi kuvuga ngo ko bwenge bunyaruka murabitahura. Ubu nabifatiye umwanya wo kubigira mu nyigisho ndende nagize kunsobanura igitabo cy'ibyashoye hano ariko ubuganda bwe mu ncamake. Hano Imana mu butatu bwayo 11 ku murongo w'indwi munyumvirize neza ivuga ngo nuko ngo tumanuke. Umwana w'umuntu nawe yariko aravuga ngo tugirene tuduge. Imana yavuga ngo tugirene tumanuke. Kandi uyu muntu mu kuduga nawe nyene aduga mu butatu bwa Antikristo. Nuko ko aduga mu bubasha bw'umiza. Izi ngome ziko zirakora ziko zirategura umuzo wa Antikristo. Hari ibintu byinshi nasinje nagombye kuvuga kubera umwanya. Ziko zirategura ubushobozi bwa Antikristo buriko burakora buriko buriorganiza cyane bwiyegeranya no mu madini menshi buramaze kwinjira buriko buraduga rero mu bushobozi bw'umuntu. Hanyuma rero uko izo systeme z'abantu ziriko ziraduga kujya ku munara w'Ibabeli niko Imana mwijuru munyumvirize bene data iri kwiravuga ngo tumanuke. Imana yambariye mwijoro bigira imanuke mu buryo bubiri. Nanezerewe. Ikintu cyambere Imana igira mu ntega amatwi bene data nigumye kugira ngo mutahure. Ikintu cyambere Imana igira imanukemwo muri iyi minsi umwana w'umuntu ariko araduga. Reka mbabwire muri iyi minsi nabonye Imana injana kuri tere nini cyane. Iyo tere nsangira ko abadayimoni benshi bashavuye barambabaza cyane. Hama ndabitegereje mbona numva mwema mbarira ngo aba n'abadayimoni bagira bakore muri amasaha y'umugoroba. Ndagira ubwoba ko byari bidayimoni bibi bishavuye bifise mbona bifise inzigo cyane. Ndavuga ni Imana numva ishavu numva umubabaro muga Imana irambarira genda ubwirire ishengero ryanje. Muri iki gihe nyende bariko baritegura ngo nanje ngira mpagurutse urunganwe rw'abahizi bo guhangana n'abadayimoni. Munyumvirize rero nindo joro Imana cyamishura aya majambo ngo ndababwire ngo Imana igira imanuke gute. Yacimishura y'amajambo muri Yoweri 2:8 ngo Imana igira isuke. Imana igira isuke. Igira isuke mwemu yera. Igira isuke mwemu yera by'umwihariko kurwaruka. Igira isuke mwemu yera. Igira isuke. Igira isure makaito. Igira isuke mwemu yera. Mwemu yera niwe yashoboje ba Daniyeli guhagarara baravuga ngo ya. Mwirikira ndababwira
Imana irambarira ngo igira isuke mwemu yera. Nari nicaye ndiko ndumviriza, naciye nandika nja ku mashini ndandika. Ajya Amajambo avuga ngo hanyuma y'ivyo nzosuka mwemu wanje ko ari n'umubiri bangahe bose. Ariko hari jambo mu ntega amatwi guharuka nimwagira mbarira, acavuga ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazogirana, bazovugishwa nanje. Murahumvise? Bazovugishwa nanje. Mu kahise ka Pentekote umuntu wa mbere yatanguye kuvugishwa itopeka muri Kansas mwijoro y'igihumbi n'amajana 9 bushaka igihumbi n'amajana 9 ni umukobwa yitwa Agnes Onzman. Hirya i Los Angeles mu gihumbi n'amajana 6 umuntu wa mbere yatanguye kuzuzwa mwemu yera na gahungu k'imyaka 8. Nagira ndababwire ngo ndimufite imyaka 20 ninga utaruzura mwemu yera waracerewe sana. Hanyuma munyumvirize hanyuma rero ngo n'abatama banyu bazorota inzozi. Hanyuma ncabwira akavuga ngo n'imisore yanyu izobona ivyo Yesu bazogira amaviziyo. Barukana ngomba munyumvirize, n'abatama banyu bazorota iki? Iri jambo mu Giheburayo inzozi rigomba rifitaniye isano na shalom. Shalom na mahoro. Nukuvuga ngo naho twokuzura mwemu yera gute, aba batama batahari ko bakajagari gute. Aba nibo shalom, nibo twe turataruka nabo bicaye gucya gusa bakamenya nyene babiregera neza. Sogokuru wanje yose gupfa afite imyaka 102 yari umupastor. Narabonye ukuntu yuzura mwemu yera ni yari muri dushe yihoreye, we ntabanza kugira kujya kuco. Oya, biza byarabanye nyene azarira mwemu yera azarira rafiki yake. Naho yabari ku meza arawaza bumva ariko aruzuzwa. Naho yabari muri dushe ujya mujana amatwazanye twa Edouard yambariye ngo yamwumvise ari mu cumba haravugishwa ngo acapfuka amahonye ngo we Mana nanje uramfashe iyo mwemu ya soko izonje. Jewe naragiye mu cumbi we ndamusanga ntisoko je ngo musengere byukuri. Soko ariko arigisha birera idondagura ku mutwe, nanje nanumva bingora kumenya Bibiliya. Acaransengera ndabika ku ibiganza bya sogokuru byarangiriye ikimazi. Uyu munsi mu gitondo nariko ndasoma igice ca 27 c'itanguriro ku ncuro ya 31 mpeza Bibiliya. Mugabo mpayesoma n'amakomantere menshi kugira ngo ntaho ijambo ry'Imana. Sogokuru byo biganza byo byarashizemo inyota umenga ndagwaye Bibiliya. Ndagwaye. Muze kuzi uyu munsi abatama babasengere mu izina rya Yesu. Badusengere mu izina rya Yesu. Iyo ataba Eli ndivyaye gukunda ko Samuel amenye ivyo muhamagaro wiwe. Imana itugendere. Gwaruka Imana igira imanuke ibacemo ibakoreshe mu mutima. Numva mu mutima nosengera mwe muri ko muri amashuri. Imana ibugurura ubwenge bwose kuko akoze basatane ko baravogera amashuri yacu, ariko turabwiye Imana uyu mugoroba ngo mwemuyera amanuke mu izina rya Yesu. Mwemuyera amanuke mu izina rya Yesu. Hanyuma acaravuga ikintu atahuye cyane, aba rero buzuye mwemuyera. Usomye mu Byakozwe n'uma 2-4 bavuze mu ndimi zitamenyekana. I Babuloni indimi zabo zarabasanzaje, ariko i Yerusalemu mwumvirize gushana cha Yerusalemu na Babuloni, i Yerusalemu indimi zabo zarabegeranije zibagira umwe. Hanyuma rero ubu bushobozi mwemuyera munyumvirize neza, ubu bushobozi Imana igira isuke muri misi y'umugoroba bugiye gutuma abantu bazaba bwuzuye bahangana n'izi nkomezi z'i Babuloni kandi bazozisanzaza mu izina rya Yesu Kristo. Kuko naciye mpabwa ry'ijambo ryo muri Korinto ba 2:3-6 havuga ngo naho turi mu mubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri, kuko irwanisho by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana ifite ubushobozi bwo gushingura karindwi. Imana igira yonone ibintu byinshi iciye muri mwebwe gwa. Imana igira yonone ibintu byinshi by'i Babuloni iciye muri twebwe. Nagomba umugoroba tuze kuza badusengere ngo twuzure mwemuyera. Imana igira handitswe ku murongo wa 6 ngo kandi twiteguye guhana ubutumva bwose. Twiteguye guhana. Haleluya! Twiteguye guhana
uyu mugoroba hari abantu Imana igomba yongera isiga amavuta. Amena. Uyu mugoroba hari abantu Imana igisiga amavuta mu ibanga yo gukorera Imana mu bihe biri imbere. Uyu mugoroba hari abantu Imana igira ingabire zigiye kugaragara mu minsi iri imbere, zizogira ikimazi rabayido, zizogira ikimazi shengero. Uyu mugoroba Imana ivuga ngo ngira amanuke, imanuke. Haleluya, imanuke. Turagomba Imana imanuke. Mose mu Rwanda 15 n'abajya batama baca abavyeyi ngo Abisirayeli bahagurutse ngo yacagorora ibiganza wakavuga ngo we Mana ngo haguruka abansi bawe basanzare. Uyu mugoroba batamagira badusengere, abansi bishengero basanzare mu izina rya Yesu. Abansi bagwanya Imana, Imana igira itwuzuza ubushobozi. Haleluya, igira itwuzuza ubushobozi kugira ngo duhangane. Inyuma y'ico gihe Imana igira imanura ubushobozi. Inyuma y'iki gihe Imana igira ibandanye kuzuza abantu benshi mwemu yera. Inyuma y'iki gihe Imana igira ibandanye kuzuza abantu ubushobozi bwa mwemu yera n'ingabire zidasanzwe zitigeze tumenya muri ibi bihe byacu. Imana izoca imanuka ubugira kabiri, izoca imanuka guhana isi, izoca imanuka kwihora. Nicyo gituma mu byahishura Yohana 2:2 niho ngira nsozere ku murongo wa 12 havuga ngo ehe ndaza vuba nzananye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Bene data, Imana iduhezagire, Imana iduha ubushobozi bwo guhakana ibiriko birabera i Babuloni, Imana iduha ubushobozi bwo guhakana naho byose bako tubabazwa, Imana iduha ubushobozi bwo guhakana. Ndabona mu mutima tukaba dukora ibintu bibiri gusa tushe turangiza. Ngomba nsabe abantu mu mutima bifuza bati turagomba abakozi b'Imana badusengere, Imana itubohore. Hari umuntu naho bamwigishije gute vya occupation ko ari byarase, bavyo byo kwambara ko byarase, uraboshwe tu ukeneye kubohoka. Uyu mugoroba mbere ko zabusengera kugira abantu uzomwe mu yera abatamasha baza kubandanya urutonde, tugomba gusengera iyo mirwi ibiri gusa. Niyo nahawe muri Amajambo abantu bifuza kubohoka ku buryo naho yova ngaha uko afashe ingingo ngaha nyene niyo hanze aguma ari uko nyene, niyo hanze kure nahazoshika i Bujumbura, nahazoshika nahazoshika muri universite yawe ukaguma uri uwo nyene. Umuntu agwati je ngo Imana imbohore, birashoboka bamwe ni masturbation, umuziki, karese, imyambaro wamamenga wozura duza buke ntiwambaye zigukwiye n'ibindi byinshi cyane gose. Birashoboka hajya naho turonka inyigisho nyinshi, abantu baraboshwe. Uyu mugoroba kumena yatubwira unduka dusaba abakozi b'Imana ngomba na basenge rugwaro, basenge ngo Imana ibabohore. Aya majambo yimse mukayizera Imana ibahezagira. Amen. Nibande bifuza ngo babohozwe n'abakozi b'Imana, babohozwe n'abakozi b'Imana uyu mugoroba munyuma ne bacaza gusengera buzura mpemu yera. Turabaye kaze kuva hari inyuma mwe muhemu turabira hariya. Turabaye kaze kuva hari inyuma muze babasengera Imana. Oya nawe sigaye urazi kuboshwe, kandi ndakwatuye kwa gakiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatuye kwa gakiza naho wogenda agakiza kagukurikirane mu izina rya Yesu. Inyuma rero bashabaza gusengera abantu kugira ngo buzuzwe mwemu ya nkuko Imana yabisezeranye uyu mugoroba.